Bene data bakundwa w'umwami wacu Yesu Kristo, namwe mwese mukurikira kino kiganiro Saveur Divine, turongeye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye. Turi ku munsi wa gatanu, ni mu gitondo kuri bamwe, masaha ya saa sita ku bandi, ku mugoroba ku bandi, hari nabo ari mu ijoro bivanye naho umwe wese aherereye. Ariko aho uri hose, amahoro ya Yesu Kristo ntahadashika, amahoro ya Yesu Kristo ntagira umupaka, ashikira uwari we wese. Niyo ndakwifurije rero kugira ngo ugubwe neza. Ni mwene so kwizera Fabien, nongeye kubaha ikaze kugira ngo twongere gusangira ijambo ry'Imana biciye muri kino kiganiro Saveur Divine. Nabivuze ko turi ku munsi wa gatanu, kuko mu kiganiro Saveur Divine tugira umwanya wo gusangira ijambo ry'Imana uhereye ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu, kandi Imana ikaduha ijambo tuganira ko muri iyo minsi itanu. Iki cyumweru rero duhereye ku munsi wa mbere kugeza kuri uyu munsi wa gatanu, Imana yaduhaye canke yashize mu mitima yacu ijambo tugomba kuganira ko. Iryo naryo rikaba rivuga ngo kuvuka ubugira kabiri. Twarumvise byinshi biciye mu bakozi b'Imana batandukanye. Ubu rero dusozere nino teme, dusozere na kino cyigisho kugira ngo twumve tunasozera ico mwemuyera w'Imana avugana natwe. Dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu Baroma, ibice ni 10, turasoma imirongo 2, uw'icenda n'uw'icumi. Haravuga ngo kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka kugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Amen. Turi ku ijambo rivuga ngo kuvuka ubwa kabiri. Ijambo kuvuka ni intango y'ubuzima, kandi igifise intango kigira n'iherezo. Ntihaba hari ubuzima, hariho n'iherezo ryabwo. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuvuka ubwa kabiri bivuze ko higeze kubaho ukuvuka ubwa mbere, canke hariho kuvuka ubwa mbere. Tubona duhereye mu gitabo cy'Itanguriro ingene umuntu wa mbere Adamu yabayeho n'abamukomotse ko. Tubona ibyamubaye ko mu gihe yavugana n'Imana imubwira ingene akwiye kubaho. Twibukiranya kandi ko Imana imurema yamuhaye ubugingo, kandi mu bugingo budashira. Bivuze ko uko yari yararemwe, Imana yari yamushiriyeho ukudapfa, ariko abirenga ko nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana, akwega urupfu. Ivuka rya mbere Adamu abarishize ko iherezo. Ivuka rya mbere riba rigize intango kandi rigira iherezo, kuko urupfu rwinjiye mu isi, rwinjira mu bari mu isi. Umwanditsi umukozi w'Imana Pawulo hano mu gitabo cy'Abaroma nyine, mu gice cya 5 usomye guhera ku murongo wa 12, haravuga ngo ingene icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe ari we Adamu, kandi icyo cyaha akaba ari cyo cyazanye urupfu. Ubwo rupfu nabwo rushika ku bantu bose. Abantu bose rero bakoze ibyaha, abantu bose bacirwa urubanza rwo gupfa. Kugira ngo rero haboneke ubundi bugingo, aribwo ubugingo budashira, bisaba kuvuka ubugira kabiri, bitandukanye no kuvuka kwa mbere. Kuko twumvise ko ukuvuka kwa mbere kwaduhesheje ubugingo budashira. Ukuvuka kwa mbere kwagize iherezo. Ni ngombwa ko mu mugambi w'Imana umwana w'umuntu ahabwa ubugingo budashira. None ko umuntu ubwa mbere yabwononye akabushyira ku iherezo, agakwega urupfu, kandi urupfu rugakwira mu baremwe bose, abari mu isi bose, umugambi w'Imana woshika gute kugira ngo umuntu aronke ubugingo budashira? Niyo mpamvu
hakenewe ivuka rya kabiri kugira ngo uyu muntu wese avutse ubugira kabiri aronke ubugingo budashira twari twarabujijwe canke twaratswe no kutumvira kwa Adamu. Rero ijambo ry'Imana tumaze gusoma ngaha mu Baroma ryatubwiye ingene umuntu avuka ubugira kabiri. Bene data amuteze amatwi kino kiganiro, hari ukwitiranya ibintu muri kino gihe canke mu nyigisho zitandukanye twumvise mu myaka yaheze bivuye kutamenya canke kubuzimire ari bwo buyobe. Abenshi baritiranya kuvuka ubugira kabiri n'umubatizo. Mbere niyo uri kubumviriza ababatizwa bamwe na bamwe, hari aho kubwira ko yavutse ubwa kabiri ari uko abatijwe, cyangwa akakubwira ngo nimirije umubatizo nzovuka ubugira kabiri, ariko sivyo. Kubatizwa bifise iyindi siguro ivuga ngo nugushinga intahe, nuguhamya ibyo wizeye, nuguhamya ko wavutse ubwa kabiri. Umubatizo w'amazi menshi tubatizwa twasigiwe n'umwami wacu Yesu Kristo mu gihe yaratumye abigishwa ngo bagende bigishe, arababwira ngo nibizera, uzizera wese amajambo ndababwiye nk'ayabasigarana, amajambo y'agakiza, uyo muntu akayizera akayaturisha akanwa, uyo muntu azabatizwe, uyu muntu azashinga intahe, uyu muntu azahamye, azabyerekane muri bose ati navutse ubugira kabiri. Niyo mpamvu twasomye amajambo ari mu Baroma igice c'10 umurongo w'9 kugeza ku murongo w'10. Uku niko kuvuka kwa kabiri. Ukuvuka kwa kabiri ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Tumwakira gute? Twasomye ngo twaturisha akanwa kacu ko Yesu ari umwami, kandi tukizera mu mitima yacu yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, aho tuba duhawe gukira. Mu yandi majambo tuba tuvutse ubugira kabiri, kuko ijambo ry'Imana mu Befeso iyo dusomye igice cya 2 guhera ku murongo wa 1 haravuga ngo namwe yabagize bazima hamwe mwari mwarapfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu. Kera twari twarapfuye twishwe n'ibicumuro n'ibyaha, ubugingo bwacu burahagarara, ukuvuka kwacu kwa mbere dukura kuri Adamu kugira iherezo. Ariko mu mugambi mwiza w'Imana idukunda, yipfuje canke yateguye kuduha ubugingo buhoraho, ubugingo budashira, igora ikora igikorwa cyiza kandi gikomeye kuri twebwe, iduha canke idutegurira kuvuka ubwa kabiri kugira ngo turagwe ubugingo budashira. Ivyo nabyo tubironkera muri Kristo Yesu umwana w'Imana, kuko yikoreye urupfu rwari kuri twebwe, ariko agwishirako arabambwa arapfa kugira ngo twebwe duhabwe ubugingo. Ivyo rero tubiheshwa n'iki? Tubiheshwa no kwatuza akanwa kacu. Wewe unteze amatwi uyu munsi, wibwira mu mutima yuko wavutse ubwa kabiri kuko wabatijwe, ntiwari warasobanukiwe, rero ntiwari waratahuye, ukaba utari bwaturisha akanwa kawe uvuge ati Yesu uri umwami, Yesu Imana yakuzuye mu bapfuye ndabyizera, nturavuka ubwa kabiri. Uyu munsi rero nakanya keza kuri wewe ushobora kuba wari warizeye ibitari byo, kugira ngo waturisha akanwa kawe ko Yesu ari umwami. Mwakire mu mutima wawe, mwakire mu bugingo bwawe, uvuga uti ndakwakiriye mwami wacu, mwami wanje Yesu Kristo, uri umwami n'umukiza wanje, ganza ubugingo bwanje, tegeka ubugingo bwanje, nihanye ibyaha, nihanye ingeso zanje, nihanye ibya kera, maze mpinduke mbe mushasha. Ukubatizwa ni gushinga intahe rw'ibyo umuntu yizeye n'ibyo yaturishije akanwa. Bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, nawe utari bwavuke ubugira kabiri, menya ko niba utaratuza akanwa kawe
menya ko niba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe ngo wizere ko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, menya ko nturavuka ubugira kabiri, kandi ukuvuka kwawe kwa mbere dukura kuri Adamu kwakurikiranywe nuko abavyeyi bacu mu buryo bw'umubiri, uko gufise iherezo nikwarangira ubugingo bwawe buzoba burangiriye aho, buzoba buherereye aho. Ariko niba bushaka ubugingo budashira, ubugingo buhoraho bwo kubana n'Imana ibihe bidashira, izere Yesu. Atuza akanwa kawe kuri umunyabyaha, atuza akanwa kawe ko wagendeye mu nzira zitarizo, hanyuma Yesu arakubabarira kandi akugirira neza. Urababarirwa, urabuvutse bwa kabiri, ubundi bugingo, ubundi buzima bwawe butanguye. Yesu aduhezagire twese, Yesu abagirire neza aho muri. Ndabipfurije umunsi mwiza kandi mubandanye muroranirwa. Twongeye kandi kubatumira no kubaha ikaze mu kiganiro Saveri Divine ku munsi wa mbere w'indwi itangura. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Turagushimiye kuko wabanye natwe Mana muri iki cyumweru cyose dusozereye twumva ijambo ryawe. Warakoze kutwibutsa no kutwigisha kuri iri jambo rivuga ngo kuvuka kwa ubugira kabiri. Warakoze Mana kutubyara, ubu turi abana b'Imana, ntituri abana ba Adamu, turi abaragwa b'ijuru kuko aduha ubugingo budashira. Ndasengera n'uyu muntu afashe icyemezo, decision, uyu mwanya wo kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, umugirire neza kandi umuhe kuvuka ubugira kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.